muze murabe niyo hageze kimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Maramutse mu majambo Neva amaze iminsi avuga aribasira imigwi myinshi y'abarundi, ariko na cyane cyane akibasira abo yita ngo abakoroni nta kintu akivuga ingorane zose uburundi bufise kuva bukivuka, umuntu wese apfuye, umuntu anyonzwe, umuntu atawe mu ruzi, umuntu ikawa yibwe, umuntu vyose bigaruka ku bakoroni. Nta cyaha na kimwe umurundi akora kitakozwe n'umukoroni. Tukibukana kandi yuko abo bahizi wumva bari ku butegetsi baba ariko bavuga ngo abakoroni, abana babo bose mu mpinyuze nta numwe kuri Université du Burundi, umwiga kuri université canke yaciye akiga n'umwana w'abategetsi azombwire baje kwiga hehe iyo mu bakoroni. Ibintu bidafite sense, ukuntu igeno basibagura abantu ngo baratwanka baragapfa ibiki, nyuma ukanuka abana bayo ko ari baje kwiga, ukanga abambassadeur ko baje gukorerayo, ukaja kunyegeza y'amafaranga yawe, bamwe akaja kubakayo n'amazu. Aba bantu nta sense bafise at all. Anyhow, mu kiganiro Focode yakoresheje muri no weekend bagarutse kubijanye n'iryo jambo Neva yavuze amajambo biramfeta, rimwe yavuze yicaye ahantu uraca arisubiramo presque ya mafuti yanasubiramo kuri stade atuka abantu imigwi y'abarundi dusanzwe twubaha nk'umugwi wa Eglise Catholique mu vy'ukuri asanzwe nibaza nabonye ari mu mpamara yikora igisaba cy'amahero kiya kintu sico muri Eglise Catholique. Sinzi ukuntu aja gutuka Eglise ari mu abarundi benshi cyane, ibintu nk'ivyo n'iyindi migambo yazimiye kera cyane zitwa za PDC n'ibindi mugabo kumbure ijambo ryo barirenda bisubimo vyose ivyo bavuzwe. Ngiye guhera hagati kuri ivyo Focode, umukuru wa Focode Pacifique Nazwe yavuze agereranya mu bisanzwe intwaro y'ikibirigi, intwaro y'abakoroni n'intwaro ya Ndayishimiye. Personnellement nakoze n'indi video mvuga yuko ubiravye abadede amafuti bakora, ivyaha bakora, jewe personnellement ko birengeye ivyo abakoroni bakoze. Ndaja kumbure kuzanda ndenje gitemo bikeye muri vyo Pacifique arekavuga ushoboye kusoma kahise canke ukabaza umutama kombe n'abatamakira bahabaye ku babirigi benshi, mugabo uraja kubona ko ikibi abadede bakora kirenze cyane inshuro 100 n'ababirigi, kuko rappelez-vous ce sont des Européens par bleu cyangwa cha Dostoïevski. On ne cloue personne par les oreilles par bleu, nous sommes des Européens. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Imvugo ya Ndayishimiye isigurika mu nzira zibiri. Hariho inzira imwe nk'uko Frederic Bavwibera bivuze, aho ari ntumbero y'ingene agomba gutwara. Burya mu vyo avuga umusomye uramwumva uwari ivyo arimwo uwukuri ari. Ku rundi ruhande hari ikintu we nyene yigeze kwivugira, aravuga ati erega jewe burya naragiye kwiga ivyigwa vy'iperereza abantu ntibanabimenya ko jewe navyize. Muri ivyo vyigwa rero yize agenderako, wewe arafise ko iyo abantu bafise ikibazo kanaka ukaba utagira inyishu ubazanira ibindi bintu byo kubasa. Umugani wa Dr Sonia. D'abord ivyo vy'iperereza bavuga abadede ivyo bintu bakora siperereza, ivyo bakora ni mafioso, ni mafia. Ibintu vyo gufata abantu kabatoteza ukabica urubozo ukirigora pfunga abantu gihorera, iryo siperereza. Iperereza intelligence nta nubwo bafite agasho Ivugasho k'iperereza qu'est-ce que ça veut dire? Iperereza baragenda bagaronka amakuru intelligence imbere yuko mbere biba bakaba bikomunika ababijejwe bafite ingingo. Dufate nka General Niyombare twarumvise ko mu 2015 yararongoye iperereza ari washoye kugenda aratohoza icuka mu nyagihugu aravuga ati nyakuba nkuru nziza wewe uri frère you are my brother nagenda kumenyesha ko ni washobora kwitoza bizotuma bitera ingorane mu gihugu. Iperereza je nakoze nta muntu yatoteje nta muntu yamanitse hejuru nta muntu yajanye muri BSR kugira ngo iyo information ni intelligence yagira korekita hirya no hino mu migo itandukanye nyagihugu arabona ati nkuru nziza yakoye kwa seda aragira muhereza neza ati nyakubahwa ngiye raporo na ronse ni perezida wanje. Iyo niyo intelligence.
ivyo gutorotira abantu n'ibiki ubwo n'ubushamba ubwo n'ubukoko iyo ni primitivité na perezida Neva yize iryo nyene ryo konona abantu ryo kwica abantu urubozo voilà ndagomba ico kive mu nzira ukabazanira ibintu hamwe ukabatwenza gusa ikaba nka komedi ahandi ukabazanamwo ibintu bitagira umutwe n'amaguru bakaba baraharira ivyo nyene wavuze nawe akaba arirenganira bo ico cico yagitoye urana ko nuti ko turaharira mwakoze video y'imisi ntuzeye amasaha atarenga muri ko muraganira ku mafuti nk'ibintu donc avuga tubivuga ko najage numva umenga ndi umwana umega turabantu bibidebire na turiko ko nuzeye mugabo marerezuma ko ari president de la République what can we do kuko nk'abijya bintu avuga je mpuye n'umuntu agiza ko muri comment abantu tuvugana kuvuga wowe uri low IQ niko muri ya comment uyu muntu ntacu ufise wo mubwira bijya bivuze umuntu mwibarabara kwishure ku eglise woca wishira ruhande uti wowe kumbure gendura muganga ono sepa mugabo ko ari president de la République de toute façon ni jambo umuntu atufata minenengwe kuko byumvikanwa n'abantu benshi kandi afise ububasha nubwo tumusuzugura afise ububasha burya surtout ububasha donuire ku bantu bari mu Burundi ububasha dafise mu guteza imbere igihugu nubwo kugira icarakoye ingene situation fe mu Burundi so kwa twenza abantu I don't think sinzi ko abantu bagitwenga neva nka comedy neza ko abantu batwenga nyene ko bavuga ngo menya gatwenga yawe neza yuko abantu kuri neva bagize umujinya mwishi en fait bafise umujinya burya barundi nuko mutabimenya barundi bafise umujinya mwishi cyane kubera ubuzima bwifashe nabi cyane akaje guma yitwengera nyene nko kumenga yenete cyangwa umenga n'umusadiste nyene agomba ko abarundi basofaringa bafata ati nabashoboye none sinarenganya ivyo bidosubira bigaruke dusubire turabikindi gihe ngene dusubira kubakina burya nivyo abamo hamwe arivuga atabize nuko yivutse ahandi naho akazana ibintu byo gukina abantu akaguma afata ko arakabumba guma kina gutyo nivyo kenshi ndukuri je maze kumubona mwe rero ntawo kwitega ngo ejo ngo ko twavuze uko ngo ndayishimira tutatangura kuvuga neza ngo tutangure kumwumvamwo ijambo ritomoye igihe cyose azoba adafise inyishu ku bibazo abarundi bafise azokwama tuzanira ibintu bimeze gutya bitagiriye biva niyo bija donc nuko je nabibonye abasende DFDD abadede bose kumbure Neva niwe mu representant wabo barabuze inyishu yibazo bihanze uburundi barabibuze alors ubico bakora bacatangwa kurondera baratanguye mu ntango bagahenda abantu ngo birahari okay petrole irahari nimuzane amabido muvome petrole iri Dar es Salaam iyo bakubita inyuma bakaraba ya petrole twa kwidera Salaam bavuga ngo igeze ya petrole bavuga ngo abadaranze batse kuja kuyakira bavuga ngo bigeze he ngo ngiye kuyifatira ngo tukira ama station ngo abaya leta ubu bigeze he bo ivyo babonye vyanse kubera ibintu physique ibintu bafite factual nico tuma ijya ntera hamwe yirwirando Rwanda bwa je mfite ama fact dude zana ama fact ushiye ku murongo tubwe ko nawe petrole hari abanyagihugu bari kwari domba ihari hanyuma iyo muyihoza hanyuma bagatangura kwagiriza umuntu ni Européenne ni ba opposa ni n'abantu banyononera hano mu gihugu wanje ivyo vyanse bakaca badondera izindi sababu ko nkabunyoni ndibuka ko bamufunga avuga ngo niwe abuje ko petrol iboneka mugabo mumfunze petrol ntigeze iboneka so bugacandira ibintu bibiri nonsensical ibintu bidafise sense nord sud south nord sud ibintu ngene uri kumviza uvuga uti uyu muntu n'umwana n'umusazi mu mutwe what's going on ibintu bya PDC vyaje muri discussion gute muri iki kinjana tugezemo PDC c'est quoi donc nico gituma mvuga ko umengane n'ivyo kujuragirika umengane ntafite ivyo bafite batumutwe hamwe natakubaza abantu bagwaye mu mutwe or what neza ko ari ico abadede barabuze solution ibibazo byo hanze ntibakina bivuga nk'ubu ukugira ngo uvuge ijambo ryo kuri independence ntuvuge ukuri kuri utegura amatora azogera neza gusumvya yaheruka probleme y'abantu b'abarundi bari b'impunzi bari hanze ico nikibazo gikomeye cyane niba hari rebellion muri Congo mwinuba kuvuga ngo muzoguma munekana kugeza musaze sinzi abantu umumajoro yarayaguye i Congo no mumajoro ngiragiye mu kimakafise imyaka ya kadogo mwe muzoguma munekana kugeza nyene hala fin umva tubaye muri Gihonomo bo aho kuvuga ati Canada évidemment yo problème iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi na Congo turamurejo ko twahazana Maroko nous sommes pas des animaux s'il vous plaît ya moye ko tujwa kubana sinumva kindi yandi marejo abana mugazi wacu nitwobana aho kuvuga ati bon reka tugatse mu gihugu iwacu za problème z'ubutunzi iyo infrastructure iri de rapide ico petrol yabuze amadevize tuvuga bo rapport bwa butari mwashora bugeze hehe aho kwadresa abantu bari kwaragenda hanze bagenda nkabihebuye abantu bari kubatotezwa hanze problem iri muri South Africa nk'umukuru kwanza umupresident wa Africa what are you doing
ivyo vyose nta na kimwe birenga kurwa amaso akaja guca ibintu vy'imigani nk'uko umenga harabaye ntihakabe ibisigo n'ibisimba dude aba bantu barabuze ikintu bamarira Burundi basigaye baturenze urwamo gusa nonsensical. Ati none tugiye kuraba abo babirigi avuga ingene batwara n'ingene we nyene atwara wenyene tumusanga ari yavuze cyane abapedesi ahubwo je nibaza ko wewe aza kwisanga mu ruhande rw'umuroni wenyene aza kwisanga ari umukoroni yambaye urukoba rwirabura si n'umupedesi we n'umukoroni nyene gute bo araja kuvuga vyinshi mugahe vyo nuvuze atavuze kimwe nk'akarorero nohera ko gasima bidacibagira hagire umuntu yize histoire canke hari umuntu abwiye ngo ama archive histoire genda wa muntu we undonde mu archive histoire umbwire umunsi intara icommune sinzi ingene bazita district sinoka neza ingene bita ico gihe ama division y'u Burundi aho ababirigi bagiye bakica abantu amasse ubambwire ko Severe yaja guhambura amagufa y'abantu abantu basanze barahamvye darizanez 49 canke imyaka nk'iyo mu babirigi ko hoba harigeze kuba operation Safishe aho bigavuga ati bon abanyagihugu sepa bo muri PDC bo muri PP abanyagihugu bo muri ntara muri commune bari kutuvura bakaka tugiye tubatsembe je mumbwire abanyagihugu situation nk'izo ku ntwaro ikibirigi d'ailleurs ushake ugende no kubakuze ukuremo iyo myaka yegereje independence 59 comme ça umbwire ahantu babirigi bagenda barica abantu hirya no hino abamamustanteri ba burgumestre kubeburgense mu Rwanda ndantureka ntabubona donc ugiye au point de vue y'abantu bishwe bonyene ku ntwaro y'abadede barenze incuro umuriyoni abishwe ku ntwaro y'ababirigi none umuntu jewe hakuwonye ca wonsaba amagina amasoro nkakuzanira usibye ko n'amagina amasoro kandi baguma bayatoza ahatoja kuhashika nangiye kubico gusana givane mu nzira ufise amadone ayampe am ready to learn. Duhere kuri iryo higanwa rya politike abariko aravuga ryo muri iyo myaka intwaro navuze abari bafise ubutegetsi uwo munsi yari Jean Paul Harwa aserukira ububirigi arabonye ko hagiye kuba higanwa hariho watavuga rumwe bikomeye gose akeneye ko iyo ntwaro ivaho yitwa Rudoviko Rwagasore ati rero jewe ico ngira ndamuhanisha uyu muntu ubwa mbere ndamuhanisha amategeko nshiriho amategeko azomutuma adashobora no guhiganwa amushira amategeko ngo umwana w'umwami ntashobora kurongora umugambwe gutyo we uravuyemo Rwagasore ati ntaco umugambwe urabaho ujya muri iyi prona Rwagasore yari afite titre yitwa ngo conseiller général ngo muhanuzi mukuru w'umugambwe ntiyashobora kuba umukuru w'umugambwe hanyuma hagera higanwa bakamupfungira ibururi bakazana abantu bacunga kugira ntasohoke ntagire umuntu numwe bavugana bamugirira ivyo abanywanyi biyo bamwe barapfungwa hirya no hino mu gihugu ukabona ko bariko barababuza kuja kwiyamamaza ico ni n'uruhande rumwe urundi ruhande baciye bashinga imigambwe itari imigambwe by'ukuri ubugambwe bugendera ku vyiyumviro butamitswe nabo bakoroni nyene imigambwe izivuga iti kwikukira reka tuvyigize kure reka bizoza inyuma ababirigi bagumeho muduhe gusa gouvernement d'autonomie turonke ni petite autonomie tubeho mugabo mwe mugume mudutwara bo kubadakurikira ko muri politike ya Burundi nibaza ko uko kuntu bakomeye kwa Gasore ariko mu bisanzwe CNDD-FDD canke neva tuvuge kubera kuri Pierre Nkurunziza umwe bararetse haraba ukwitoza ku migambwe yarakumiriye Gwasa 100% baragerageje ntaco batakoze ngo Gwasa ntazosubire gupfa yitoje ko je hageye nigo kuvuga nti ahubwo baye ngombwa azogera na constitution bayihindura vuga ati nta muntu numwe atangurwa n'urudome R kwizina giwe gikirundi n'urudome A kwizina kugira bahakikije ko umuntu yitwa Agathon Rwasa atazopfa asubiye kurenguka mu matora kujeje nyuko kuntu bagiye baranyakuriza imigambyo nyinshi ukacubanye no bwa bugambwe nabonye kagahizi kariko karivuga amazina ngo hagiye kwitoza okay kanyihanganire anyway donc ndi kuvuga yuko ntawe navuze izina ariko munyi ntimave mu nkarira dore vuga yuko en fait tactique bakoresha tactique je numva mbe nigikona ntabakoresha hayikona bakoresha abakoni mwe mu babamo abantu bamwe muri za Belgique za France za UK za USA haro tactique nyinshi bakora kugira batsinda amatora surtout aba leftists basa tactique novuga ari douteux canke douteuse
ariko abadede bobo bashiramo akanyaro, bashiramo kwica, kwerimina, bashiramo gupfunga, bashiramo kugusonzesha, bashiramo tactique zishoboka kugira ngo bitebe bibure amatora bayatsinde canke bayibe canke bakumire abandi bo kwitoje. Exactement ivyo abakoroni wumva bakoreye kwa Gasore canke bagomvye kura kwa Gasore. Rero haza ubugambwe buvugira abo babirigi bukagwanya wa wundi arondera ukwikukira. None twoja kwa Ndayishimiye iyo hageze higanwa nawe agira ibiki, we wagira ibiki, aho bashizeho amategeko abuza umuntu kuja kwiyamamaza, mbega nawe yagize ibiki? Ejo ndi mu matora duherutse ya 2020 ni yakoze ibintu bingana gute bituma n'uwabaye wa kabiri mu matora uwo bahiganywe amatora aheruka bitashoboka ko yitaba mu matora akurikira? Yakoze ibintu bingana gute n'ubu bikibandanya, hamurikwa imanza, hamurikwa ibiki kugira ntibishoboke ko n'ubu baja kuhiganwa? Yakoze ibingana gute? None ataniye he na ya leta ya Jean Paul Haloa yakorera uwo batavuga rumwe n'intwaro yiwe witwa Rwagasore, nawe ivyo ariko arakorera abo batavuga rumwe bingana gute? Exactement. Tonge nivyo nawe aragira ahubwo kuri ico cendebuka n'ikindi kuva muri 2015 harimo abarundi bari bavuye hanze mu vuga ngo wa diaspora ngo muteze imbere Burundi dararaza nubwo bumenyezane biki bavuze ati bon Burundi burogoroye reka tugende ko twogira contribution muri abo harimo professeur Rufikiri Gervais nibaza ko ari professeur muri Belgique hari mu rya Pion havyo hanyuma ndibaza n'abandi batari bake baje batereka dufashe mugabo nyene kwera babadede batwara gishamba birabananira ko bakorana 2015 barakora meza bisubirira iyo bari baje bavuye ngubu bace bashiraho itegeko musura kumbwira bazi biruza shingiro inside out yuko hariho amabanga umuntu afise double nationalité adashobora kurangura. Imagine hariho ikintu no kuvuga je umwana wanje ngaha ashaka kurangura amabanga yose muri kino gihugu yavuki yose nta na rimwe yavuki hano ntiyoreka kuja kwitora mabanye ko na Obama yabonye president de la République Obama first generation migrant donc ashaka kwitoza no muri UK kwanza umutori wengi yavukiye muri Nigeria umukowatori no kuvuga afise droit yo kwitoza kuba prime minister in UK ariko rwego ruri hejuru imbere y'umusi y'umwami so ariwe chef de gouvernement donc ararikuye kwitoza nkaha kuba prime minister mugabo hayo ibintu atari kwitozamo mu Burundi. Make that make sense so don't va ko abadede bakora ibintu byo gukumira umuntu wese bibaza yuko ashobora kuba challenging ashobora kubaza ibibazo sinzi kuvuga ngo batse mu matora jitse kubaza ati ivyo mukoze nibiki tumbiriza hariya geza hariya uwo muntu aca mu mwasi wabo bacanza kumukumira badashoye kumera imina baramwiruka agahunga adahunze baranda amategeko muzibira canke bagatomugasho canke ikintu similaire bamafise nico tumuntu n'abarundi babaye inkware zanyagiwe. I'm sorry barundi kazi je singi umuntu nta muntu akivuga not one person. Muri leta ya Haloa abashinze imigambwe bose barashoboye kuja mu higanwa ababishaka. Muri leta ya Ndayishimiye abanyapolitike bari umwe nguyu turiko tuvugana mu kiganiro arongoye Seforo Arusha ni Frederico bamvuga inyumvira igikorwa ciwe umunyapolitike yogiye mu higanwa ejo akatubwira programme afise tukumva Ndayishimiye afise nk'abarundi tukihitiramwo ko dushaka bamvuga inyumvira canke dushaka Ndayishimiye ariko bamvuga inyumvira ntashobora kuja mu matora. Kwa Jean Paul Haloa Rwagasore yarashoboye umugambwe we warashoboye kujayo mugabo kwa Ndayishimiye ntibishoboka ko Sefora Arusha yoja mu matora. Mvuze ako karero gusa ni benshi cyane fata MSD fata ni benshi cyane ari impunzi badashobora no guhonyora mu gihugu. Ivyo ntabyo dufise kwa Jean Paul Haloa. None muri abo mubi cyane ninde hagati ya Jean Paul Haloa na Ndayishimiye? Ndayishimiye absolutely donc sindamenya Frederic bamvuga inyumvira ni igiki yakoze gituma toba mu Burundi nawe yoba yagomvye gukura intwaro y'abahutu vyamugende gute mwenzetu bamvuga inyumvira anko nawe ashaze kudukura. I don't understand aho kuba birgi muvuga abapoliticiens bagwana bari mu gihugu nta mupoliticiens n'umwe yari hanze ari Alexile abantu batanga gukora Alexile inyuma twamaze kuronka independence. Bishoboka gute ngo abapolisi b'u Burundi bakorere hanze igihugu kirimo amahoro atantambara kiraba
abantu bagomba kuba bari mu Burundi bagakora amatora bakaparticipa mubatsinze mukabatsinda mugabo nubwo abantu muto batsinda nuko batokwitoza mugabo bari mu gihugu aba bantu babaze he babamvuga inyumvira banyanguma batanguje umugambwe wanyu bo sinzi n'abandi bari hanze nta nabaza nkibibuka bose mubangaza ngo bibungure iki eske wowe neva ni wasaza ukaba uri kuraberabera iyo hanze bizokunezera eske ndira ko buca reveriye niyo wasaza ukaba uri kuraberabera kuko wibuke ijyangero wabagiriye naho niyo abandi bashaka kukugerera inkoni yakubise mu kino kiranzo urugo mwe mushaka ko muzosaza namuwerabera hanze cyangwa mwashaka yuko mugira igihugu aho umuntu ya mu politicien mu politicien ashatse ko mu gihugu ashatse kupaziba participa ashatse kunguruza mugabo ntimuba force kuba hanze ntiba force kubangaza mwacha musiga muri gira amazina ngo twarabirukanye aba bantu baruta n'abakoroni dantureka abakoroni ko babaha n'indaro mwebwe mu hindaro umuntu nta sinuvise n'umukongore yaje kubaka indaro mugaca mumfungisha ese ko ari umuntu yopoza kabira mukaza hiwanyu mukamuha indaro mu muhindaro mugabo hari umuntu kupoza Tanzania mukamuha indaro mugabo mu bakoroni agenda wopoza umugambwe n'abari ku mugambwe bose gutinima mwe mufise droit yo kuvuga ivyo mushaka niwe ngaho prouve ko mutajyana ni mubane nibisanzwe turi civilize tonke mwebwe muri rutaba mu rutubu ikibi abakoroni mu byukuri kwa Ndayishimiye kwa Jean Paul Harwa dufise ko abo bariko bafasha gwa gasore kwiyamamaza bamwe barafashwe barapfungwa abandi hari uburyo bwinshi babagirira nabi mugabo ntidufise ibintu biri ku rugero rw'ivyo Ndayishimiye we wagira Ndayishimiye arabanyuruza tukabura irengero ryabo Ndayishimiye abakorera ibintu bimwe n'ukuri birengeje ubwenge ukabona umuntu w'umunyagihugu muto kumva nk'ibi bintu tugiye kumva ubunyene umuplanto eka abantu barumva umuplanto mu biro vya CNDH uyu Shadia turiko turavuga muri uyu mwanya umuplanto w'umukenyezi sinzi mu mutwe w'abantu sinzi ko bije mu planto mu Burundi cyari inzego z'igihugu zishobora kunyuruza umuntu nk'uyo hanyuma ukumva amasentare gushika ku rwego rwo hejuru cyane umusibititi wa procureur general de la République akavuga ko bidakenewe nuko habaho amatohoza doshika bakrase ngo nta makuru ariho ngo nta byo tumatohoza ico kintu bo burya Shadia yari mu planto none umuplanto bamuhoye iki exactement je nagira ngo yari umuntu kumbura afise amabanga bariko banka ko hava sora I don't know aba the day ikibi bakora mu bisanzwe bashaka guhora n'itongo ashaka kuba yagize itongo se yari afise hari ya kugatsu you never know ashaka kuba ari se par mu general yamusabye ko bajyamana kama you never know aba bantu nta ni nko mwishamba nyene womenya bamuhoye iki womenya gute umenye ntishobora kubimenya ariko nko nifite tubiyukanye uko nko nabivuze kuba birigi nta bantu bato bagira bari kunyuma nta bantu n'abakomeye uvuga bo uretse nyine abona avuze muri za kubasenga nefu kuduga hejuru ahandi abantu nyine bibera mu mutuzo bo ko mbere barabakorera ntibombaza mugabo après tout abadiri nawo mwirwa mu bikorwa rusangi mwirwa mu masengesho birwa bakinagiza video banyirukanye kuri YouTube naye nashize ya video narekanaho abantu b'abakecuru badafise impuzu bambara bafata ibitenge vyashonyaguritse bakaja gusasira umuhizi ngo avuye sepa ya Dizabeba ngo yahawe kurongora Afrika abantu barunda babaze ndabinsubira inyuma gato entre parenthèse ko haheze amezi 6 never ahawe kurongora Afrika mumbwira ikintu amaze gukora ko mwavuga ngo capitale de l'Afrique no Burundi mumbwira ikintu i Burundi mumaze kunguka ko Ndayishimiye arongoye kuko ageze hagati na hagati ni mpamvu mu mezi 3 nakwiye azikaye ukwezi ayandi mezi 6 ntabwo aziyongera nibaza ko Afrika kameme adafise ubwo bubasha bwo kutirika yandi ma election ntana yaba ni nomination izorototinga mumbwira conflit muri Congo niba au niveau stratégique au niveau militaire au niveau diplomatique harakantu kiyongeye ko mumbwira ibi bintu biko muri South Africa hari jambo mwigize mumva mutije nk'umuntu perezida wa Afrika igihugu kimwe mu byo ndongoye harimo harabakajagari ndashaka nsabe habituzo canke abanyagihugu batafise ibyangombwa ni baraba ukuntu tubavanayo rien useless bo usubiye ko nakintu umurongo ariko ndashaka kuvuga yuko mu by'ukuri ibyaha bikorwa kuri CNDD-FDD harimo uko kwicwa ukunyuruzwa abantu usanga batawe mu ruzi abantu bapfunzwe benshi cyane bazize ikintu futi kitagira essence nawe ugerane na gatoyi ugiye mu bazungu usubira inyuma cyane gose kuri ba sepa kuri ba Karigura usubira inyuma gose nyene abantu batarasivilize canke pumbure kaja mu Burusiya kuri za Stalin bakora ikibi kirarenze
n'ivyo bintu Jean Paul Harwa ntavyo yagira. Kwa Jean Paul Harwa wapfumwa urenganywa mu butungane, mugabo ikintu nk'ico cabaye, amatoza yateza kuba, urubanza rwarategerezwa kuba. Kwa Ndayishimiye nta n'urubanza. Amatohoza mbega hasha Pacifique nabo vyamugendeye gute? Amatohoza ahantu ashaka kufa ministre s'il vous plaît, ministre agapfa ntihagire na autopsy, ntihagire ikintu na kimwe dokamenga ni nk'uko mbo umuntu ariko atwara imodoka sepa mu gahinga ko muri Perth Western Australia niho hagutse agagonga kangaroo gatoyi. Kangaroo niyo nawe n'imodoka yawe ipirimo ukagonga sepa akabeba, you carry on, nothing to see. Kuko mu bihugu bizima homeless ujya muntu wo kwibarabara apfuye bagasanga mu gatondo yapfuye, baja kumupima barabe peut-être ishobora kuba n'ikiza kizoshobora guhita n'abandi bose. Niba ari accident ashobora kuba yari umutima wahagaze kubera inzoga yanyoye, iyo nzoga kumbure irikiranyo n'abandi barakwitica abandi. Mugabo ministre umuministre muzima agapfa nta matohoza, nta autopsy, nothing to see, bagaca bafuba bagaca birenganira. Amatohoza witeza kumuplanto n'amatohoza mu bwoko kibwana Pacifique. Et puis kuba dede kunyuruza kwica umuntu bibaza ngo ni iki, no big deal. Nta deal nini yani kujya sepa nawe umunsi wari urukwavu cyangwa cyane vanyene canke ugiye muri restaurant bakagwaburira inyama, ndabutohoza ngo inyama ikuye, it's just eat man. Urajya ukanywa ukaja kwiryamira, ni aussi simple que ça. So ntimutega amatohoza ngo ari karaba. None uwo muntu agiye kuduha ayahe maleson? Hari umugenerale umwe yagendanye mbere Ndayishimiye amuzi gose, niwe yambwiye ati none ko Ndayishimiye gatwari kumwe twamaze imyaka 10 twitwa inyanka Burundi, uyu munsi niwe ahindutse kuza kwigisha abandi gukunda igihugu, niwe agezwe kusubira kwita abandi abansi b'u Burundi. Nimba umutegetsi ari kuriwe kwita abarundi abansi b'igihugu n'inyanka Burundi, uwe vyamuvuye ko ryari? Nimba barabitwitse bigafasha rero akaba yemera ko abategetsi bavyita abarundi bigafata, nawe n'inyanka Burundi uko niko twiswe imyaka irenga 10. Bon, uwo mu generale Prime Niyongabo ibintu akubwira bwana Pacifique ntuvyizere. Mugaha verite muri ivyo kubera nanavite no kuri Facebook. Kuri Micombero abantu bishwe n'abana basize bavuga ngo twishe abamenja, abana basigaye bitwa abana b'abamenja, muri abo bari mu ntwaro kuri Dede, abandi kumbure bariko barangazwa. Malheureusement ironiquement Dede hama abantu ikirangaza babuza abantu kuva na kira narindi. Hanyuma jewe ncubwenge hari kuri Major Petero Buyoya abadede batanguye intambara babita ngo nabo ngo naba tribalo génocidaire, bashaka amazina menshi cyane basi b'u Burundi, nyanka Burundi, tribalo génocidaire, barabita ibinywa amaraso. Colonel Firmes Nzoyiheba batazira kagajo yavuze ngo ibipfa mutima. Ndumushikiranganje w'ukwivuna abansi, w'ukwivuna ivyo bipfa mutima. Mboro ndavuga none umuntu azi iyo histoire, azi ko abantu bagiye bitwa amazina baba babeshegwa, ushobora kugenda uravuga ryazina nyene ngo nyanka Burundi. Iyo ndakibonye mu comment numva umugiye cyane nkamya ko kivuze n'umuntu wimbonera kure atize atasomye ko kahise atatahura icyo ari karavuga, nawe ejo ashobora kwisanga ari mu nyanka Burundi, ko it doesn't take much mu ndi kwita nyanka Burundi. Bo erega ufumvuga kuri ntuzeye kuri aho kuri Buyoya no kuri Kagajo abantu bariko baratera Burundi, umuntu ariko aratera Uburundi bariko baratera barasa umuheto mu Burundi, boje uvuze ati nyanka Burundi umuntu Burundi yobivuga. Mugabo umuntu yicaye sepa Faustin Ndikumana akavuga ati bo ubutare bwashose mariko tutayabonye ngo nyanka Burundi. But how does that make sense? Ivyo mva bifise sense. Umuntu areka arasemerera abo bantu banyurujwe bagiye kuri nyanka Burundi, umva bifise sense. Donc ibintu byo kwitana nyanka Burundi, inkuru nziza nawe yazinga ibintu bya Mujeri, ivyo bintu mvuge ko guhagarara. Abantu b'abategetsi b'Abarundi bakwiye kuba civilize, nta gihugu na kimwe abantu b'abanyagihugu bitwa nyanka Burundi cyangwa nyanka gihugu abansi b'igihugu barafite yandi mazina yandi. Mugabo yavuze umwasi w'igihugu abanyamerika babavuze, ntabwo bavuze abademokrate, ntabwo bavuze republicans, ntabwo bavuze iyindi migwi y'Abanyamerika itanezerwa n'intwaro zihari, imigwi usanga itanezerwa haba left haba right, usanga bari hagati. Ntabwo baba bavuze abanyagihugu b'Abanyamerika, baba bavuze umuntu
ashobora kubatera avuye hanze. D'ailleurs mu ma SNL menshi bitwa SNL vyinshi intelligence nyinshi zirabujijwe kugira investigation enquête gutapinga nk'akaronka telefone y'umunyagihugu. Ibihugu bitari bike cyo gutapinga telefone y'umwene gihugu y'umusitwaye. Donc kuvuga ngo abanyagihugu nabansi b'igihugu kandi ugashira ko iyo rebo kashaka ko kantu gatoyi ko très minime akantu très stupide hagengira n'umujinya en fait akantu très stupide ukazona umuntu agize ko iyo mvugo irakwiye guhagara iva ibukuru byo kwitantu abansi Burundi Burundi encore kuvuga abantu tubivugisha ukuri aribo bishe Burundi ego Burundi burya nsize ko nako bwapfuye muyo mubonye bajya abagore bari kubararira baboroga muri Saudi Arabia umurasha kweza ko afite igihugu bavamo. Iyo mubonye bajya abantu bari muri Saudi Arabia muri Emira bakorotse ku mazu bari kubarubaka ukamenya ko muri bajya baha bafise abantu bafise ama license bahora bigisha bahora bakora ubundi buzi urafuca vuga ko dufise igihugu tuvamo. Iyo ubonye ukuntu bariko biruka ko muri South Africa twabonye abantu bakoroka ku mazu urashaka kuvuga ko bajya abantu bafise igihugu bavuyemo. Igihugu baragitembeje abadede buri muntu wese akomba gusohoka nta kintu gishobora kugutunge imishana ntibatunga bakora ivyo ukora bakakuburagiza. Ukaraba iyo infrastructure bagaza yabasiga ko bayigize ukaraba geno ko kuntu bakubagora abanyagihugu bakubita abo bantu wovuga ngo nibo bakunda Uburundi. No, not at all. Abo bakunda Uburundi nkuko umuyangayanga akunda inka. Voilà, akunda zijya nyama ariko ayikata ko ntabwo akunda inka iri kiratembera ntabwo akunda inka ikamwa. So abarundi babukunda abo badeda akunda Uburundi ko ariko babujyamo inka nyene babubozora hirya no hino littéralement au sens figuré bimba butare bajana hirya bashora tutamenya ubwanyiki. Abo bantu no baza kutubwira ngo bakunda Uburundi how Uburundi bwahe mukunda. So yeah, okay, reka ngeze hano mushaka kumviza ikiganiro cyose kuri Focode kiri kuri X gifise amasaha 3 umenga n'iminota 70 ngahe. Mushatse kandi neza ko kajana keshi baragisha kuri YouTube channel yabo mu bice kumbure naho nyine mushaka kuzogisangaho uno munsi canke ejo. Ko bisigaye abantu b'Imana nimugire umunsi mwiza tuzosubira. Bye bye.